uwa mbere yitwa Itandukaniro rihari rinini ya bose abo twayigamye ubuheruka ngo bari babizi mugabo yari cyane kuno munsi uvuga ufise articulation jewe n'amajambo numvise bra mabarere ivyo nanditeze n'ivyo nakubonye ko donc waje cyambere wambaye neza nk'umuraperi byari bimeze gute muri rya competition uri kurahigana n'abandi bantu ntabwo wagira uvuga ati mbega hajya Jenzo hashika ubwo bane bungura ariko umuntu wese abifite confidence bivanye n'ingene azi ikiri muri we kauri bijanye no kukirarana umashuka tena chukumika wakawa yangu najua sio ndogo nikupe ukisikia pozi yangu mikwili yisomura ubwanje ikomera amashyi naje ngakugiwe let's go DJ number 2 and the mic let's go let me get this power the march she's in a papa kuchukura hip hop imitari jumura panajuru makiri akunje kumusha etiketa mapipe man we mani turagarutse narakuze ndakunika naranitenda mutiko kandi kuturuka kusemira koje kutuka no kumana kaipa bigete abigomeza kuturika namaze mukabura nakagenda kuhagura biritura marira ndagusiga ngo mubara no riri masino maranda tesa na ukimo bitana kutubura ndazumva himamo yakariraje binakwaje gituye meranje biziraje bakange dadanje ako ntinyane kandi yaranje bao utanije murashi basiko bikogoje niyengeri uyipapo mesima iki kubita mapina mwige muri cyo winani ko binini ko byabadaze na urabibona ko nijitanye kinyaruka gukora akobera ngo rizo kinyaruka gukora nibikoga imbere ko cyangwa gukora natoro rikacha bugimani nabibona manafasha tungitunga tuze biti biki kudafete boro gikomana cyo mutinyuka cyakora kugacha kwa ndango mugicha tumuta tumutigi tumukabe tumuboso tumukabe batabani ndi kuchaka kuri biti ndakucha kumabino murukege kumagari mbere je ndakunda umuhaperi aza ari nk'umuhaperi icyo ni cyambere vraiment icyo namaze gushaka amanota yanje nacyo nuvuga ufise articulation jewe n'amajambo numvise bra mabarere ni bya bindi cyo gusubira muri ka kantu nyene ko kuvuga please security kuri ka kantu nyene ko kuvuga yuko microphone uri kurayiga yes do the micro please neza donc byose babikoze Kachewa please put your hands up yeah ubu ndatuwodiwe I know who again ubu ndatuwodiwe let's go amaso nabo nanjye mpemune yakano nabona ibiri kure rwose n'ukuri nagupanika ibereye mu rukundo rwiwe je nagukaganyika yamatinda misi yose je navyo kuvunika sikubwira ikorwa nikubw'ubuntu nakiriye ibikorwa vyateveye vyose nabituniye niko ndarapasiye kiranya ndabishoboye meze neza muri Kristo ibyaha narashibuye hari hejuru cyane iyo ndiye cyane ndibana bubishaka mwizerega matujane aseye 1 2 3 rimwe kabiri gatatu yamaze mumva iminsi itarenga itatu ku mutima wanje namucatse ko hitatu ndamukunda kandi hari impamvu ituma ntera impundu ntera inkuru z'uwo Yesu kandi nkuko namba nkuko tena bikora nkuko niyo mpamvu nakomeduriye mirongo ipamiju hejuru kandi kwa umva hamagara kandi hamagara bari kure n'abari barabara n'abahagarara n'abacumagira baze kuri Yesu bagukira gutuma mahera ko nagura marira mazi na ugakomera topo class komeduru nufe ivyo nanditeze n'ivyo nakubonye ko donc waje cyambere wambaye neza nk'umuraperi ibico vraiment amanota namaze gushira ko ikigira kabiri naco n'ibindi byose babivuze amahoro
sana mumeri mbwirire bose kucerekeye voice bivanye na beat wagiriye ko nibaza yaba afrobeat ko ari kuba wagiye ko neza pardon gatoya donc kubera ko iyi ndirimbo ukuyipresenta kwanje nayo imedese nka message zo guha Burundi kandi icyo cyo nacumvise donc nta kushira mu bintu by'amafilms bya gose ngo ndenze kubera ko no vuze voix nuko habaho ama demi-ton habaho kudashika neza kuri note neza nico hanini nashatse kuvuga premièrement kuri tugitangura ama competition wari ufise gitari byagenze gute donc gitari narakizimije nkavuga bisanzwe ariko muri finale naravyifuza gukora live ariko ntivyakunze Shikamo mama we, nimefika polisi. Ushamaliza kusarikara we, time ni easy. Ikitemini yangu toke, nishate panga hukuna kufeli na moto hikama wase na mapenzi. Ase kumba misena mapenzi ya mungu talana gata kuliki tuyo mozi netewa nishama. Utukupari kipangu ili vipide. Kauri ni janyene nuku kirarana. Umashu katena chukuma kikawa. Yangu najua siyo ndogo nikupe ukisikia pozi yangu mikwili yisomura na still nakoze still urumuraperi ni ikintu cyiza cyane muri icyo kintu navuze kera ko naho turi ngaha turi kubaha amapointi mugabo tuba dufise n'abantu baje ngaha wabaza umuziki ahubwo reka mfata akanya ndamutse Gaposho Ismail uyu reka haguruke baramutse tu umukomera amashyi tunakuza muziki karibu muri industry. Merci. Baramufata bakamubwira uko atari kuri izo mbuga nkoranyambaga nabizi ko tumwe muri demokarasi ariko si ukuvuga yuko muca mwibwirizanya uwabikora agwiriye mu rugwaruka za nzoya z'ejo ziriko zaruka akubaka baza n'ibisambura mana mfasha uburundi bukanguka n'amavuga ukabigwiza ubusa eco witeze uruga mu mucafuza mu bikirizina kandi imana ariwe yagikisamura rwanono ego kugaza kuva ku mana zamuragira ico nguba ntibazi ivyo bakora. Now
Yesu yashishikaye igaragaza ku buzima bwacu yadusigiye ubwiza abariwe ntemu bimara ku buzima bwacu. nta wundi muntu twari bwagikorere kino kintu kambe turifuza ko uza kwiha amanota ngaho. This is unbelievable. Nari nababwiye yuko iyi ni finale yiwe niba ari iya gatatu c'est pas the guys navuze numva karani kubizi bapana umurya w'intanga cyavuga ibanga kumva takiti bisaba ifaranga kandi yakubonyanga mbega n'urumuri cyane kanyanga nuko bamene ibanga rasa amavasi tivro zibakanga tuvuga ituze bayimenye hose no mu mahanga ndibona tuze kabuza amagera shanda yifuze ipopurudira kwaye bizige ngiturace tuyifuze fata amagane baji pakaine mizarapu zihuze kubika foromaji nishikaye naramuze mbega imana dufitanye isano kandi nishwanga cyane imicana babana bato gutangura imbato ntambabazi ngira ngira mukazo murayikisubi kamwe n'amazi inyigisa yote w'amaraso shaka amarane nkapamurika myaka myinshi ibibazo imyaka n'imyinshi umubwiriza nyazo mwana kugishiriza kuyobora ntabwo guhora ubanaje guhora mbina mu nzira ningomba ndakubona sinagomba barazida kubona inda zibona sodoma na kubona kandi umuriro ubona indabo tuzi ibirori mu ndabo navuzigamira ibirungo n'amarira mbere bica mu ngira n'icyo mpamvu biyicira navuze kubira Salama. Safi. Wewe kanda urabizi kwa nakoze kuva ukiri muto. Ndabizi. Urabizi big fan. Asante. Umupeti arabizi. Ari muri monde ya hip hop. Je rero novuga yuko amanota yanje je wayarose. Points zanje wazirose. Gusa ikintu cyerekeye chorus. Ishaka nko kiba gikenewe fe. Nko muri finale kugira ngo uvugane na public. Chorus night easy trap zikaze kuri bofe maze saze makamaze baze beni pop yadaze namatize nakoze rap niyo bandoze rap yararenze dose urundi jenda gukunda katika teretswe n'Imana kadahenurwa n'umuyaga uragahore Burundi uragahore yewe kanini n'umunyikanyarase ukikujwe n'ibiyaga byinshi Tejano wanija makara urakundu ukazirikana urubwira kenshi bikaba kwesaje nawe mugana ninaronka mani shakuzoba uhari ninagenda Paris Haitari niwifuza Ferrari 18 look babe hanze ndani babe musi ya tapi ndiko kwita imigandi ninaronka mani shakuzoba uhari ninagenda Paris Haitari niwifuza Ferrari 18 look babe hanze ndani Coming to live my life, I just do some other hope. Representing the top, I'm a jump on your team, you hold it. I feel we need to run. I'm going to tell you the something. I feel we need to run. I'm going to tell you the something. I put you there and we're going to let you cool. Let's go. When you go up to my channel, I'm going to be sitting here and I'm going to go back to the house. I'm going to go back to the house. I'm going to go back to the house.
watasema 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 sana, kesho watalala. Watasema 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 sana, kesho watalala. Le prix public ariwo wa kane ni Muhinga Merveille. Uwa gatatu Nos yitwa Ndayizeye Theophile. Amache Brito. Uwa kabiri umuntu yitwa Indobe zibiri zisa Tangira yitwa Dushime Dije. Uwa mbere yitwa Yishuyimana Amaze kuri Olivier. Bro, meze neza? Yego. Chambere na mbere, congratulations kuri prix warose kuba uwa mbere, urabibaye mu millionaire ubaye muri Milk Gang. Uyu mujama yitwa Olivier, tubwira irindi zina ku bantu batakuzi. Olivier Nyishuyimana. Olivier Nyishuyimana. Ibi bintu nibaza bari babisengeye bibaye Nyishuyimana. Ya ego, ndagomba kumenya iyi competition yumvise ryari. Iyi competition pensier imbere yo kujamo ya edition ya kane, imbere yo kujamo watanguye kumva ryari, watanguye kumenya naje ndaririmba ryari? Natanguye kumenya ku bagenzi banje batsinze, twaririmba mu nyuma zanumve ko batsinze, et après ndajamo nigeri ribaye irya mbere ngiyemo l'année passée 3e édition. Et 3e édition yari uri narimwo sambo wa kane sinashoboye gushika mu ba mbere. Bashobora kandi gutangaza yuko bakeneye abakandida bajamwo, caruva ko no jamwo cyandikisha none Imana yabikoze nabaye wa mbere. Ubaye wa kane kandi hari abenshi yo badashoboye kuranga igihe kibanza ca mbere bace bamera nk'aberoye. Uwo ubaye wa kane iki kintu cyasubiye kugusunika kumva muri wewe ko usubira kandi muri competition naje gukora cyane ijwi no gusenga gose. Ego abantu mwari ko murahigana ugereranje nabo mwahigana muri edition ya gatatu nabo mwahigana muri edition
kane byari bimeze gute itandukaniro itandukaniro rihari ni rinini ya gose abo twayiganwe ubuheruka bo bari babizi mugabo yari cyane nk'uno munsi abo muri 4e edition bari strong gose bari baje biteguye ikanaje naje niteguye cyane kandi gose waje witeguye imbere yo kuza muri finale ntabwo igeze ugira ugati mbega amavanda bishobora cyane bakabigenda gute ubwo bandi bubura iyo uri mu kintu mugabo haraza n'undi mutima ukuremesha mu mutima gose ariko haniniya ubwo ndabugira bagomba kuvuga amanota je kinobwira abakunzi ba BI bariko badukurikirana uyu mujama yazi kuririmba no je numvise ariko aririmba nagize na sinzi ngene no bivuga nagize good bounce ndavuga ati mujama ko naririmba n'aba judge bararira gushika n'abaguhamagara ngo bishiriye kamanota bishiriye kangahe yari bagajyanye ubwo ni ubwo kuba wabaye wa mbere nivyo byavuye ku kuntu bishiriye kamanota oya ndamwe ndazima biboye kandi na public ivyo yakoze mwabibonye yego twabibonye Olivier Avana nje ndaririmba hari ibindi bikorwa bisanzwe ufise byo kuririmba neza indirimba yego nafise indirimbo bon nta cero ya YouTube mfise mugabo nafise indirimbo nyinshi zanditse kuko urabona competition naje ndarimba uyijamo ufise indirimbo zishika kuri 5 zanditse kwera kira partie yose urimba composition kira partie yose urimba composition rero zirahari zanditse sindeka kuzisohora kubera biba bigoranye gose ariko nuko hari ishingiro n'ikintu kana kanshaka gukora kugira kize gisoke gifise ingufu nini ya gose sindirimbo zirahari apa ya 1 million desa uraye urose muri rimwe joro hari ivyo bazogufasha ngisa nawe muri ivyo bintu ushobora kutubwira ivyo ari ivyo badufasha byinshi ufise ko hari ishure ry'umuziki bemeye kuturira gratuit muri Kuza Music kuja gukora ivyo bifuza byose isana mu media page ikadusapotinga mu guposta ibikorwa byacu no kutwamamaza ndetse n'abandi bavyeyi batandukanye bari bahari bazumva bakubwiye ko bakeneye gushigikira batwara nimero yawe n'ama media menshi tunabashimira namwebwe mutiyumviriye ko kudukoresha ino emission n'abandi bose n'abamenyesha makuru bose bari bahari biteguye gukora gute mu bundi buzima bw'umuziki cyangwa ibereye hanyine tuzosura mbona iberenga ubwo ni nta yego safi boss uyu rero nawe yatwaye ikibanza cya kabiri yitwa DJ Double D official umujama rero ni umuraperi akomeye cyane agira gospel wari wiyumva ko turi ngaho kuri stage je numva meze neza ego nakoze ibiri muri jewe nivyo nasohoye competition yavuye kure muri abana 300 no munsi uronse ikibanza cya kabiri byari bimeze gute muri rya competition uri kurahigana n'abandi bantu ntabwo wagira uvuga ati mbega hagaje nzo hashika ubwo bani bugura ariko umuntu wese abifite confidence bivanye n'ingene azi ikiri muri we rero iyo ukiri muri wari kinini urigira confidence ugapambana n'abandi yesa imbere yo kuza muri competition ari indi miziki wari ufise canke uzoca utangurira hanye ari indi miziki nari ifise ariko urumva ko ariyo ntango nyene yo gukora cyane abantu bagushaka ku mbuga zawe bagutora gute ni Dushime DJ yes ndo apart iyi competition nanje ndaririmba ari ivyo bazogufasha nk'umuntu yoba yifuza kugufasha ibirenze ibi bazogufasha iki kindi nuko twebwe abaririmbyi dutangura nuko dusaba boss badusukemo imitayi kweri dushike kure tugaragaza impano kabisa ni gute sawa congratulations thanks ku kibanza cawe ikibanza ca gatatu ikibanza ca gatatu abatamuzi amazina yiwe abatashitse ngaha bakwita gute mu bisanzwe nitwa Alpha Theo Alpha Theo nsanzwe ndamuzi kuva muri edition ya kabiri naramubonye ariko uno munsi urako byaciyemo aratahukanye ya gatatu je ndagomba kumenya iyi competition wari wayibonye gute byakujemo gute kugira ugaruke nuko gusa mu Kiswahili bakunda kuvuga ngo mchimba kaburi achoki narabyishizemo tuko mwiye kugaruka n'abantu benshi bavuze ko ndiko ndimaramaza ariko sinitayeho kubyumviriza like nari mfite vision yiwanje shaka gushika ntiwigeze ugira ubwoba ubone abapeti bahari ugereranije n'abari bahabwa shaka kavuga ati bizova bisubira kwanga nk'ubwa mbere ntivyigeze bigushikira ukiyumvira ico kintu ndafise confidence muri jewe idatuma numva yuko ari umuntu
ari hejuru cyane kuri jewe kundusha rero ndibaza ko ntabwo narifise cyane ubwoba ni bubura ariko ntabwo narifise cyane yego tukwitege kiki inyuma y'iyi competition munitege ko byinshi cyane kuko ndi umuririmbyi ndirimba gospel sindirimba gospel gusa nyene gospel ziga bumvamwo gusa Yesu kandi ndarimba indirimbo zo guhanura ndakunda kuririmba indirimbo like ndazi mwari ngaha nzumvirije ibyo naririmba narinzere monde two matatu nyene zo guhanura abantu z'ubuzima yo congratulations again so ariko rero ndagomba utubwire uratubwiye ko ufite ibikorwa byinshi ndagomba utubwire ama platforms yawe bo kuronka gute jama platform yanje ni Alphateo muri Instagram ni Alphateo muri Facebook ni Alphateo muri YouTube hose ni Alphateo guys iyi rero yari nanje ndaririmba 4e edition finale mwabonye abanyempano bagiye batandukanye turashimiye cyane Isanamu Media ku bajene baje kudushikiriza donc amatala mashasha muri industry nabibonye ngene bazi kuririmba cyane